n'ubu ndabibwira ku muriri twe dushitse mu Burundi ONPRA ira ngo urazi kitwa ONPRA. ONPRA ni Office National de Protection des Réfugiés et Apatrides, niyo organe étatique itanga ubuhungiro mu Burundi. Twe dushitse uravuga ati moi je suis un baron du Congo, ngende umunye Congo vuga Kirundi nta kibazo barabizi. Benshi vraiment barabizi yuko muri Congo il y a un peuple congolais d'expression Kirundi ugahabwa statut de réfugié congolais. Ariko bere bugacabiza kubabaza ababene wacu bafure nawe mbati nibishoboka ko muhabwa statut umva bashaka se kugwanya Burundi. Twahawe na statut par un organe compétent yitwa ONPRA iduha statut byose byakurikijwe nationalité yacu yabaye établie ko turakongomana ko birazi kuva namateka yo kuva kuri norogo birazwi abize akahise barabizi uko ONPRA ugiye kwikoramo urisanzwe kuba uze amateka surtout igihugu kibanye nka Kongo uziko Kongo yembe Kongo lefi Kirundi rero turi twamatabaro nutubimpora kugira ngo nitwike izina ry'ikirundi je suis congolais 100% nanu ngano cy'ukongomani ngamo muri abo subona ngaha wowe ushaka kuvuga Equateur uve hehe hose uravye imipaka niyo za Equateur iyo basangiye na Centrafrique hariyo abantu de part et d'autre usanga bavuga ikirimi cyo muri Centrafrique n'ikindi bavuga muri Kongo ugiye mu Kinshasa Lingala ivuga muri Congo Brazzaville muri capitale Brazzaville na Kinshasa ufashe mu Brazzaville kumubaze Lingala ntomenya kumutandukanya n'umukongomani wa Kinshasa bose bavuga Lingala. Natwe rero tuvuga ikirundi turi abakongomani rero ntabwo hoca hazi cyo bita amalgame utwita ngo turaburundi parce que kwa tuvuga ikirundi urumva turi abakongolais rero cyabizana mugabo none nk'uyu munsi pardon gato nashaka kwiswa twe tumaze kumva ko ibyo bintu byarenze vraiment bigeze kure buri munsi no bakaje no mu nama babwira ONPRA abantu birukane mu makambi y'impunzi bagati twe aho bigeze rero twarabwiye ONPRA ibyo bintu mu bihagarike byanse tuzoje mu butungane kuko netwobona abantu batwiciwe muri Kongo bizi kandi bitangura no ngaho makambi turimo twe twaje twitwara abantu turabitwara mu butungane bw'u Burundi antukunda gushimira cyane justice y'u Burundi yaratwambitse umutamana yaciba kondana asha bimwe rero by'akarorero ati n'abakongomani bene wanyu kubakondana no kubohwa ati hari cya kitwa aversion ethnique mu Burundi kubiba ugwango rufatiye ku bwoko kwita abandi ngo twakongomani ngo birukane ngo nshompa kongole ico kintu bace asha barakiriye primaire nabi kugira ngo ni zangwano zo kwicara muri Kongo ntizitandukire mu makambi kurumva rero abantu twara bashengeje mu butungane barakubitwe nawe mu gahanga n'ubu harabafunzwe pour aversion ethnique harabadahaha bumva gusa yuko bazogira amahoro ariko batwangaje tuvuye mu makambi ngo tuje gutora amatongo mu Burundi. Eco kintu u Burundi ni kuraba neza abo bantu nkabo vraiment habe mise en garde ni bon déjà bamaze kubakundana twumva ko bihaye ako agatima karahari rero rero none nkuno munsi ntuze HCR isanzwe ijejwe impunzi isanzwe irongowe n'umudamu w'umukongolezi w'umukongolezi yitwa Brigitte Mukanga Eno. Deja iyo ni conflit d'intérêt mu mikorere yawe ni vraiment we aca batahura gute mwibwe justement uye muntu yategeza kurutahura kuko siwe yatugize abakongomani uje ntabwo arusha ntorogwe ubukongomani uyo Brigitte Mukanga Eno ahubwo we bashaka gukoresha gwagwanko nyine rumurimwo nkuko nabigusiguriye kenshi gusanga twicwa muri Kongo baduhora ururimi tuvuga urumva ajabizi kuko n'umufonctionnaire de haut niveau wa Nations Unies avec Genève n'umuntu yize amategeko kandi yize droit afite maîtrise muri droit yigiye Lubumbashi andukase kure cyane ya chef de Barundi ari sanse kuba azi l'histoire de son propre pays et les Congolaises niyo vuga no musi ngo ntazi ko muri Kongo hari chef de Barundi urumva atabizi naho yo bari ignorance kandi tumve ko yari incompetence koma cyane naho abizi nakabiri ko abizi ni gwagwantu urumva uyu mugore kuva 2022 antuka aratubangamiye cyane mu makambi araza n'ingingo zikumira abantu bacu no kuvuga mwebwe abakongomani muvuga ikirundi ntabwo mufashwe cyo kimwe n'abandi bakongomani antuka hari ama service amwamwe nk'ico bita les solutions durables au refuge notamment nk'ibi bintu byo kujya hanze umuntu abamaze imyaka 20 n'ingahe mu ubuhungiro hari ibindi bihugu usanga nyene byifashe neza bishobora kuremurura Burundi nabo uremurwe urumva kwakira 100,000 refugees mu basi byoroshe hari ibihugu biro byitanga za Amerika za Canada zandi kugira ngo bishobore kuremurura Burundi umuzigo impunzi ifise ariko uyu mugore kuvaje muri 2020 avant son arrivée ntago twabwahura n'ibyo bibazo urumva iwe aje aza kutwibasira tuje gutoza tutanga n'umukongomani kazi ati tubona ati umva rero les liens de cause à effet
igihe cyose ashere yatwagwa n'abayivoirien n'abakamerune n'abaguinéen n'abaki ntago twari bwagira ico kibazo ko hajye umukompatriote mwene wacu ngo mumane niyo re azanye amacakuri muri Kongo yo kudushaka kutudenationaliza batugira aba Burundi ku nguvu natwe twaravuze ko ntago dukeneye assimilation forcée uyu mugore hakora politique y'amacakubiri muri HCR twara twosaba yuko leta ico kintu kabisa yo kirabira hafi none ubwo indongozi z'u Burundi none zirabizi ko bimeze uko indongozi ku rwego rw'abantu tumaze kwandikira tumaze kwandikira cyane no muri ministere ya intérieur twarabandikiye twandikira twigeze no gusohora icyo twokwita lettre ouverte twandikiye son excellence monsieur le président du Burundi Evariste Ndayishimiye twaranditse lettre ouverte sinzi ko yamushikiriye twandikiye fatana n'akajyo kumbwira yuko depuis juin 2025 twaranditse lettre ouverte en tout cas dukondana twiyamiriza iyo nyifato y'uyo mu representant wa HCR azanye politique y'amacakubiri muri Congo mu mikorere ya ONU. HCR il est régi par ce qu'on appelle la Convention de Genève. Convention de Genève nayo dans son article 3 irabuza ikabuririza umuntu wese akora muri HCR kuzana amacakubiri ufatiye ku rurimi abantu bavuga ku bwoko bwabo urumva ngo ushaka kuzana kwa persecuta aho bahungiye wabuze amahoro umuntu deja amaze guhunga amaze venta ari impunzi abafite izindi traumatisme ibindi bibazo yisangije sinkamwe ngaho muri mu gihugu cyane ariko wowe kwacuza kandi kongera kuri ibyo bibazo bisanzwe agendana ubuze kumukumira umwita yuko atari umukongomani mbega yitwaza iki et n'est pas plus congolais que nous ibyo kandi abyumve namba na iyi emission iza kumushika ko ayumva yuko atari umukongomani kuturusha kandi ibyo hayakora ni politique y'amacakubiri nyene hari n'abandi ba député muri Kongo mu kwitoza bagenda bavuga yuko nibatogwa batwangaza nta difference entre iwe Brigitte Mukangayeno n'uwitwa Justin Bitakwira sinzi ko uramwumva hano député ari Kinshasa atogwa ibuvira iwe mu kwitoza muri bene wabo b'amacakubiri avuga yuko nimwantora nzokwanga niko babesha dijana ntabwo azobishobora yo kwica umwe batano agatuca ariko ibyanditse ntaho bazobica akwagira yuko twazotwangaza tugira baburu acho twomura tuze kwa president Ndayishimiye aduha amatongo nivyo agenda avuga muri nka temewe ka campagne kugira bamukunde bigasanga rero abantu bapfuye umutima ko amacakubiri nabo gacha mu nda amajwi niwe acaje kumatuvugira nabi iyo ikinshasa muri parlement kurumva rero tugira ikibazo ntago ko abantu benshi bacu bashwiragiye bahunze ntago tugifise icyo force sociale umva demographie yo gutora ngo dutambutse abadepite bacu sanga rero twe tukubikiwe hiyo Kinshasa nta numwe nta kivugira namwe yoshitsa ama revendication yacu hiyo za Kinshasa batusanga turakubitwa muri silence vraiment total atanumwe tuvugira kandi ikindi kibabaje nako nuko ushobora kwicwa na leta ya Kongo iraba tuvuze leta hari abasirikare abapolisi l'administration territoriale irahari le gouverneur ukandika makete ni jana kurumva umukandika makete menshi mu rutabare hano hari abashefu basigaye bitabwa n'abantu kamusanga umuntu aravyutse ati naje kuvuna umunsi jemba umwami w'ishefe urumva nta namwe yigeze kuba umwami mu muryango wiwe nta n'urupapuro na rumwe afise cyo nkumva yuko kugene muzi nyene Kongo vraiment hari kibazo cyo umuntu bitwara nko muri jungle aho akaruta kandi kakamira urumva umvugiza ngo witware kuri parquet ni gute umuntu ashobora kuza ko izurpa fonction y'umwami atigeze abo umwami cheferi yitwa cheferi y'abarundi none uyu muntu avuye mu misozi aje kwita umwami wewe abacaguye ati genda witwara i Burundi muri aba Burundi urumva ubwirwa na procureur wa Uvira umva ntawo mwitwarira uje bukavu memema twe rero ngaho tumva yuko ivyadushikiye hari complicité ya RDC ukurumva kuko babo bumva yuko nibaturekera baba mayi abo biyite uno musi bazalendo uko no guhara kizina anduka izina bihaye izina ritabakwiriye bo bumva leta iraraba ati tubarekera baba mayi bo bonye bazobomora n'uwanyuma yisange Burundi none nitwaza iyo miliyoni yose twazi Burundi buzotwakira gute buzoronka amatongo yo kuduha déjà de part il y a principe twavuze intangibilité des frontières ntago tukira nituri aba Burundi on est congolais depuis 1885 bagabura umipaka Kongo yitwa Kongo twisangamwo c'est tout Kongo icyo bavuga habo tugena amategeko ya Kongo atavuga iki itegeko rigenga nationalité muri Kongo bavuga ati buri groupe ethnique yose yisanze mu cyiswe Congo à l'indépendance avant l'indépendance abona abakongolais d'origine none namba bafatiye muri 60 ejo bundi muri 1960 yumve et a plus forte raison abantu bamaze ibinjana bitatu urumva ni ibintu bito nagombye no kuzana induru abantu bamaze 3 siècles bari hajya hama ko
hama ibwiriza shingiro la constitution ya Congo igahera muri kuri independence y'ejo muri 60 kweko ni ari nta na deba yo habaye ariko kubera nyene Congo ishaka kuraba hirya ati ababonye bazobomora bigira abami ucusanga umwami nashobora no gupereseva taxe mu bwami bwiwe ngo nta taxe twoha mu Burundi bagasuzugura umwami bagashaka kumwica mugabo none gatoya uretse ko hariho umwami atwara ahiwanyu atwara chefri yego hakaba ko muri n'umuguverineri atwara ko muri karere ko hose uduze muri administration hacaza territoire hari umu administrateur wa territoire niwe abari hejuru y'abami abami muri administration barakora ariko bakaca babashapote na administrateur du territoire niwe baha rapport yambe ariko hejuru yabo rero hariho umukuru w'igihugu gouverneur rero hejuru y'aba administrateur akaba gouverneur wa province niwe rero yahora akorera Bukavu mbere ngira ngo n'ubu ari Bujumbura nga ku rwego rw'igihugu hariho utwara igihugu n'u Burundi hariho utwara igihugu ivyo bibazo none barabizi ko bimeze gutyo bon sinzi namba bitari bizwe mu Burundi twari niyo kaje ko turamenye Burundi abimenye yuko hariho tendance yo gushaka kutwaka nationalité muri Congo batugira aba Burundi ewana no ku nguvu uravye n'umuntu akora muri HCR atanye no kubikora ariko mwana vuze ko muri benshi Burundi ni Burundi nko bashira si antwa namba waravyo miliyoni ejo tukaduhamagara bagiye bose bahungira ni muze rero Burundi bwemeye kuduha matongo antwa mwitegure kuzoduha ahantu akwiriye abantu ba 6 millions sini je sinibaza deja nta droit dufise ko revendica itongo mu Burundi de même ko tafise droit naniko atanu afise droit yo kumva ko yotwaka nationalité muri Congo on est congolais de souche congolais d'origine nk'abandi bose mukanga eno azanga kutubuza amahoro yumve yuko naturusha amaraso yuko Kongomani on est autant congolais sinon plus congolais qu'elle kwani ni tubatuzi naho yajya kumuka kumva n'umuntu wo muri Sankuru n'umutetela abo nabo bafite aho bagiye baturuka za Angola za he kumva Kongo nababwiye ati umwe groupe ethnique yose ifise igihugu yavuyemo natwe groupe ethnique yacu le Barundi kwakomotse muri mu ngoma y'Uburundi ya kera iya 3 siècle rero nta kandi dusanje kandi kuvya nationalité no Burundi turafite ama affinité dusangira imvugo na culture la culture Barundi nous en tout cas les perpétua mu imigigwa byinshi usanga bimwe bishaka gusa ariko nous du point de vue nationalité du point de vue juridique turi congolais rero twaba dusaba vraiment gouvernement y'u Burundi cyo kintu kiri ngaha gitotezwa rikorwa n'umukuru wa HCR niba birabe neza ejo ibyo bintu nibizovemwo imikogotano hagati ya Kongo no Burundi kuko ni yamara kutugira aba Burundi ni hagara patrimoine no ngo tuzotaha bazavuga ati yo peuple nta tuzi ils Burundi ils doivent rester là chez eux alors que tutari aba Burundi hazo haba ikibazo de hagati kuko bazashaka gufata ibihumbi byose by'abantu biri mu Burundi simugume hiyo ni muzo za muri Kongo kandi dufise gataka dufise ubwami n'ubu buzwi ya mwama mwumvisha kenshi president Ndayishimiye bivuga yuko sinzi ko maze kumva izo video zirahari avuga yuko arekoneza neza yuko muri Kongo hariho un peuple Barundi bavuga Kirundi kandi bafite n'umwami izo video zirahari kandi tukatwama twazibonye ngama kuva Republika iba hari mu president yigeze atwara Burundi yo yarigeze gendera iyo territoire yayo en tout cas un president déjà agendeye sur le plan diplomatique ntago agendera chefri abagendera igihugu kikindi umuministre ajabutse ntago abagiye umwami ari mu bashefu bo kwakira umuministre avuye mu Burundi umwami administrateur cyangwa gouverneur bo kwakira iyo delegation ako niba bagiriye gusa ngo bagiye kuraba umwami w'abarundi aho yoba nka ingérence mu affaire intérieure ya Congo ariko sur le plan diplomatique hagize delegation ishika mu Ibuvira deja ikitonge igashika muri plaine za Sange zahe za Nyamugari za Ruberizi deja twumva yuko baba bari muri entité yiwacu ya chefferie de Barundi ego ariko barabizi en tout cas ndazi yuko muri classe politique ngaha benshi batangiye kumenya d'ailleurs benshi baranabizi ko hari nabari bahungiye muri Kongo benshi kumva benshi no munsi mu bayoboye mu Burundi nabantu bahungiye muri Kongo bazi le réalité ziri hajya bazi chefferie yacu yuko yamyitwa chefferie y'Abarundi kuva na kera barabizi twabasaba gusa badufashe batuvugire Kinshasa bumve yuko
à Uvira il y a une communauté persécutée marginalisée urumva kandi nta kindi bahogwa suko ngo bagambaniye igihugu bahogwa ururimi basangiye n'u Burundi ubwo rurimi nabwo si byejo bimaze imyaka 300 urumva ntaho bisa bisaniye n'imipaka y'uno munsi y'u Burundi. Murakoze tuje ku musozo w'ikiyago mu dukunde ducishimo kano kantu ngira ni nk'utuntu n'utundi mu kwezi k'umunani kesho Burundi buratunganya Ministère ya Relations Extérieures iratunganya cyitwa Semaine de la Diaspora. Hari umurundi kazi aba mu Bwongereza we yasavye ati mege indongozi z'u Burundi ntizovugana n'indongozi za Kongo bakakira abarundi hajya hakujya bakarima ko tubona ibitongo binini koko aho karere jangi iyo cheferi mwe mubamo irafite amatongo ari vide. En tout cas Congo nk'ukubona ingana le Congo est trop vaste. Cheferi y'abarundi nini nkuko twavuze irimo nk'intara nka zitatu cyangwa zine z'u Burundi uravye nayo nyene barayo yarafunywe haraje politiki zo gushaka bagenda bamurushira batwakabaze hamwe bakahagira amasite amakomine kugira ngo bagende batwaka ahantu twaganza ahantu hitwa hose cheferi y'abarundi ubuzikanye ahantu hato ariko hato kwagira abafre Burundi mu gihe buza batugana buza barondera imirima buza barondera aho babamo no ku Burundi déjà avec tendance démographique je nibaza ko en 2050 hakwiye ko en tout cas politique ngira ngo expansion yo kuyaganeza n'ababanyi ariko akaca haba ikintu cyitwa abene bacu bakongomani nkacaje n'abafre banka urimi w'ikirundi ejo kintu gasa Burundi bokira bakirikare kugira ngo ejo muri ya logique y'intare y'urugamba yo kwagura imipaka ejo bazoje hajya bisanga bibasanga ururimi rwabo batsimbata none nkawe bwana omchashmo uje hajya tuvuga ururimi rumwe none je ndokwinuba ahubwo hayacabutse twadukuye no guca dukorana na business aho communauté ivuga ikirundi hajya y'abakongomani urumva yuko uza wisanga kumva tukaba dusaba yuko ubundi goraba neza aho hantu hari ama opportunité menshi muri economie on va développer des partenariats ifatiye cyane kuri affinité culturelle affinité linguistique d'office usanga turakoranye kandi durateje akarere imbere na cyane intuze les communautés transfrontalières umva uri mu rugomba akaja Uvira atakibazo akaja mu Ruvunge atakibazo akashika no bweme za Kalemi urabona yuko Tanganyika ukimutandika ushaka gushika muri Kalemi atakibazo niyo byose turumva yuko Burundi hamwe bwo bishamwe intege byose byoshoboka uko murabona yuko n'abandi basa nk'ababikoze yego Dege Matabaro nimba atacukurenza ko nibaza ko twoce tubashimira gose ndabashimiye cyane kuba twahawe iteka mu bwami bwa Agaciro Media kugira ngo tuze tuvuge amateka ya communauté Barundi Congo la communauté congolaise d'expression kirundi cyangwa abanyekongo vuye kirundi nk'abani twadege Matabaro nko mwivuze nk'abaserukiye uyu muryango hano mu gihugu cyiza cy'u Burundi kandi cyaduha indaro cyatugize cyo turi urumva namwe no munsi dufise twigiye hano kandi turaba abagabo aho turifuza yo ku myaka iri imbere tuzotahana natwe mu gihugu cyacu tuje kucubaka ego nta wohera iteka ryose ari impunzi urabona yuko n'abajuif avec le mouvement de sionisme babayeho imyaka n'amajana ko byaje kurangira batashe muri Israel warafite foyer juif kandi igihugu cyabo urabona ko giteye imbere cyane natwe turafise agataka karazwi amakarta asomwe turafite chef de baron turafise communauté turizira kuzotaha amatwe twetablise migendane myiza n'igihugu cy'u Burundi kuko murazi igihugu cyaguhaye ubuhungiro imyaka yose nkiyi mubandanya mugirana migendane myiza cyane kuko nta kibi twabonye neza tugira abagenzi n'icyo kandi bizobandanya nitwataha mu gihugu cyacu cya Kongo. Murakoze cyane reka kandi nshimire abafashe umwanya mu dukurikirana kino kiganiro mu gisangiza inshuti n'abagenzi gishike kure abo ubutumwa bwega cyane ndavuga nk'indongozi ubutumwa bashikira twifuza twese kuba abakteri ba changement changement ikwiye kuri bose nuko duhure mu biganiro by'ubutaha bye bye.